n'abiradiyo guhaguruka aho bari tukababona nibashike ngaha tubabone abakoresha iradiyo na sepe aba rero hanyuma turanezerewe cyane mbega turanezerewe kubabona yesu akora iki kwigenekerezo rya 15 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2023 radio ubutumwa bw'amahoro ikaba yaragendeye ishengero rya Pentecote misiyoni ya Gishiha isanzwe iri mu ntara ya Makamba. Iryo shengero rikaba ryariramutse ritunganya igikorane cagutse kidasanzwe, hakaba hari hatumiwe abatumire batandukanye. Amakorale harimwo yavuye mu ntara ya Ruyigi, amakorale ava mu bubwiriza butandukanye busanzwe buri muri iyo misiyoni nyene ya Gishiha, ndetse no mu gihugu kibanyi ca Tanzania hakaba harashoboye kuvayo korale yo mu ishengero rya Gasuru Pentecote, aho iyo korale bayita Uwamusho Choir ikaba yarirongowe n'umwungere waho. Radio ubutumwa bw'amahoro ikaba yaraganiriye n'abatandukanye bari baje bitavye ico gikorane, harimwo umupasteri asanzwe ari muri iryo shengero nyene rya misiyoni ya Gishiha. Mu kurangiza umwungere wa kabiri akaba yarashoboye kuyagira radio ubutumwa bw'amahoro intumbero z'igikorane n'ukuntu bashoboye kugitunganya ndetse n'ukuntu vyariko biragenda. Bakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro turabaye kazi kuvuga gurukara ubumenyi Celestin niwe muri ntiyarizo nayo kuri kamera kabare Vrare ninyuzwa. Ego nkuko mubibona radio no munsi yagendeye misiyoni ya Gishiha abafise igikorane kidasanzwe. Reka uyu mutama nawe nyene atubwire mu cama cy'ukuntu babone igikorane kiriko kiragenda. Mutama turabaha ikaze. Ego sawa, igikorane kiriko kiragenda neza. Murashobora kwidondora abakunzi bacu bakamenya ati ninde ari kuri micro uno munsi. Ego mwidondore akazina kanyu. Akazina kanje nitwa Mbonimpaseye. Ego aha none mutama mwebwe musengera ngaha kuva ryari n'iryari mwatanguye kuba umukirisu wa hano? Twebwe jewe urumva mva mu ntuze muri mutumba wa Kagege ariya ku mpinga. Ego hanyuma nkaba ndi ngaha kunze kuri misiyoni Gishiha. Ego none rero tukaba twaje kumva ijambo ry'Imana mu gikorane. Ego none mutama muko muraba igikorane mwebwe mubona kimeze gute kugira ngo abakunzi bacu nabo nyene batashoboye gushika hano bumve ukuntu ibintu bimeze? Igikorane gikoranije nuze amashengero menshi. Ego none rero hatwaje kugira ngo turonke ibikoresho byo kubaka iyi ngoro y'Imana kugira ngo abantu benshi bagire bahakirizwe bihane. None mutama wewe uriko uraraba mbega vyeruka ryari mbega ngaha izi bikorane? Hari haciye igihe. Ego hari haciye igihe ariko ubu rero kubera bari mu vyerekeye by'inze by'ubwubako kugira ngo baronke intuze ibikoresho byo gukoresha ururuse iyi ngoro y'Imana. Niho urabona bahamagaje iki gikorane kugira ngo abantu bakoreshe uburyo bwo kuyitanga. Ego none mutama mwebwe n'iryari mbega mwakizicwe mbega mwabaye umukirisu w'ishengero rya Pentecote? Twebwe araheze igihe. Ego mwabatijwe ryari nimba mwibuka umwaka? No yibuka ko. Ego gusa urumva ni kera cyane. Ni kera. Hashobora kuba heze imyaka nka 30.
30 irarenga ubutumwa bw'amahoro ya sepebu sepebu nayo ikaba irimo misiyoni 15 murabizi rero baravuga bati ibikorwa biriko birarangwa mu ishengero reka bishike kure ijwi ryavyo rero ivyo rero Mutama twabazaniye ni ibinyene kubona twabagendeye tukaba tubavugisha Mutama. None mwemwe muva hena? Twebwe turi i Bujumbura ni mukorera nego niho hari ikicaro gikuru ca sepebu naho hari niyo radio ubutumwa bw'amahoro mwumva ariko Mutama hariho imanga n'ahandi inazegwe hariho amantene yacu nayo nyene turasabira nayo Mutama yego cyane. None twebwe rero urumva twebwe urabona iyo tuva mu nzira zepfo imbo twahora tuyumva iyi radio y'amahoro rero kenshi na kenshi haraho bashobora no kudutangisha intuze amahera intererano ya radio y'ishengero bakavuga bati iyo radio ati zohora ivugira hehe inanzegwe ati namwe muzoyumva rero nk'indirimbo zivuga ijambo ry'Imana canke ijambo ry'Imana mati muzoyumva none rivyo byose twaratuvyumva none twasaba yuko niyo hepfo iwacu mutiba mugashikayo nakwe tukababona Mutama urabona ko byatanguye urabona n'ubu ko twaje ngaha bisigura ngo Mutama urabona yuko byatanguye twaje kugira ngo ati ya radio dora duterera urabona ko irikira bagendera Mutama yego ndayibonye reka rero tubashimire cyane Mutama ku kanya mushoboye kuduhereza. Sawa nanje rero ndabashimiye cyane mbere bibaye imbere y'ubwa mbere nivyo tugira amahoro Imana ibahezagire cyane Mutama murakoze. Pastor akatwaye ikaze muramutse abakunzi ba haji ubutumwa bw'amahoro Ego bari more mbega Pastor twivuga ko murashobora kubidondora bakamenya uwo bariko baravugana uwo ari we gusa barabona ko ari Mutama ariko ntibaza amazina yiwe. Jewe nitwa Pastor Nyandwi Etienne. None Pastor Nyandwi Etienne turabona ko murabo ngaha igishi hariyo igikorane mwateguye mwubwira abakunzi bacu mu ncamake ko kiriko kiragenda neza cyane kigenda neza turabibona neza ntitwidoga kuva aho mwatanguriye Pastor icyayi kirumaze kubona ikintu cyaradukoze ku mutima tugishimira ku Imana ni icyayi kintu mushobora kuvuga ati ikintu kabisa ikintu twoshimira Imana kubona kiriko kiraba n'amajambo y'ubutumwa utangwa hagati y'inarugo canke ba mama none turabona ko bivuga neza cyane kandi biretse ishengero mbega tuvuze Pastor Nyandwi ni ryari yabaye umukiristo w'ishengero rya Pane two tubona akuze ngo tugira mu camake Pastor hari muri 50 muri 50 igihumbi kimwe n'amajana 950 ico gihe ishengero ryari rimeze gute ga Pastor nticyari bwa develope nk'uko umugabo kandi nawe nyine byumva bya kera kandi ishengero ryari rikirito ryari rinini cyane ryari rito rwose mbega nta nzitizi mwahura nazo mu byo gusenga ko mbona ubu dushimira n'Imana kubona vyemewe ku butaka bw'u Burundi ishengero riko riragwira ico gihe byari bimeze gute? Ari uburyo gusa bwo kutaronka uburyo bwo kumenyana n'abandi hirya no hino kutagendagenda cyane nuko ariko ubu turamenyana n'abantu benshi ishengero si ryapfuba ryashinzwe muri 44 ngaha kera bisigura ngo muri mu bakirisu ba mbere bo ngaha igishiha kasi ndi mu bakirisu ba mbere abakirisu ba mbere bararangije urugendo mbega nk'ubu turabona tuvuye n'Umutama barashobora kuvuga bati reka tumenye uwo Mutama none amateka yo mbega Pastor umwa mufise nk'imyaka ingahe? 81 rero Pastor hariyo abakiri bato bariko barabakurikirana mwebwe nk'abantu babonye byinshi mu ishengero canke no mu gihugu nakahe kana mumva mwo babwira Pastor? Kubabwira ko bokumira kubakiza cyane cyane niko karemesha abantu kabakomeza ku gikorwa uno munsi Pastor twabagendeye n'ijyambere mu radio ibagendeye hano mbega ikiradio ho ni icyayi kiri mumva mwobwira iradio ubutumwa bw'amahoro y'amashingiro ya Prote mu Burundi iyi radio yokomeza gukurikirana nibi bikorwa biriko birakoreka ubu ntizotezure zo kwa mibandanye
kandi turabashimiye kubona pastor mwatwakiranye ugweze hano iwanyu igishiha twizere ko n'ikindi gihe tubagendeye muzotwakira neza nkuko tubona muri ko murabikora ubu cyane yego cyane nico cifuzo cyacu yego muzokurikiranire n'ibi bintu kandi ntibizobe ngahagisha gusa n'ahandi yego reka tubashimire cyane pasiteri murakoze cyane yego wumva yego byatumbereye kuko bizobafasha mu byo mvuze yego bizofasha mu kuba bindi bazobyumva yego cyane pasiteri kandi bizoshika kure pasiteri si no gusa mu Burundi n'ahandi bazobona yuko igwa vy'Imana biriko biraguka mu Burundi bashimira Imana kandi n'iminyago itera iba myinshi yego turabashimiye cyane murakoze yego ngo mufasoni turabaye ikaze muramutse abakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro murakoze yego hanyuma turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amen murakomeye yego hanyuma natwe turakomeye yego kandi turashima Imana yego murashobora kwivuga tukamenya uwo dufise uno munsi hano yego jewe nitwa Ndayisaba Speciose yego navukiye ngaho igishiha yego hanyuma nca ndubaka yego ncanza gukorera imirimo y'Imana yego mu bwiriza bwa vugizo yego hariya mu Gitabazi yego mbega Speciose turabona umunsi ko muri mu gikorane tuvuga cagutse mbega yikorane kiko kigenda gute iki gikorane mu ncamake tutahereye byahereye yego cyateguwe n'abakenyezi yego turafise abamama barongoye abandi bakenyezi mu misiyoni yose ya Gishiha yego baca bariyumvira yego ingene twokora igikorane yego kandi iki gikorane kijanye n'ingene twotererana kugira ngo tubandanye ingoro y'Imana yego mu ncamake abakenyezi baturongo nibo batugishije inama yego turumva ibikwiye yego tuja hamwe yego tuca turiga ico dukwiye gukora nico gituma mubona ibi bintu bimeze gutya yego Imana ibahezagire amen kandi twarumvise ko hatangura amaseminere mu gatondo yari igenewe abakenyezi yego kuva ku munsi wa kane mu gatondo yego twatanguranye n'amiga y'abakenyezi yego hanyuma hariho n'amiga y'abigeme yego n'amiga y'abagabo yego mugabo ntitwaja hamwe abigeme baje ukwabo abagabo bakaje ukwabo hanyuma natwe abakenyezi tukaje ukwacu hanyuma turafata inyigisho zikwiye kweri zubaka imitima yacu mu ncamake twaranezerewe kandi twarashimye Imana imitima myinshi yarabohotse Imana ibahezagire yego Imana ishimwe cyane mbega Speciose mbega twavuga ko mwebwe mwabaye umukristo w'ishengero ryari mu ncamake jewe ubwanje yego navukiye mu nzu z'abakristo yego nca ntangura gukora igikorwa cy'Imana kuva nkiri muto nca murarama hanyuma ndiga amashure muko kwiga amashure kwanje jewe ubwanje naciye mbatirizwa niga mu mwaka wa 5 ncanja muri Chorale Centrale ya ngaho igishiha yego Imana ishintera iteka nkiri umwana muto y'injago mu kontagita yego none kugeza aho ngeze uno munsi ndi umudirigente wa Chorale ndashima Imana yaramfashije kuva mu buto bwanje n'ivyo Yesu abaheza amen Speciose reka rero tubashimire cyane kuri uyu mwanya muduhaye kandi ubona ko radio ubutumwa bw'amahoro twabagendeye mbega tweho nka radio n'akaye kaja mu mva mu tubarira nukuri turabashimiye cyane yego natwe igishiha kubona twiyumviriweko yego mukatugendera mukaza kudufasha umunsi mukuru nukuraba igikorwa c'Imana c'abakenyezi ukuntu biriko biragenda nukuri turabakengurukiye Imana ibaho umugisha amen natwe turashimiye cyane Speciose Imana nibahezagire sawa murakoze ibikorwa kandi biracabandanya reka tubareke turabona muracari mu myiteguro n'ahandi hanyuma muze kuja mu bikorwa vyiza Speciose nukuri murakoze Imana ibahezagire namwe Imana ibaho umugisha kaze muramutse abakunzi bahaje ubutumwa bw'amahoro yego murakoze kumpa ijambo yego ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana yego sinzi nimba mushobora kwidondora kugira ngo bamenye neza uwo tuko turavugana muri uyu mwanya yego wo muri ko muravugana yego ni umwungere wa kabiri w'ishengero ry'Igishiha Simbabawe Eliakimu yego mwungere twabagendeye nka radio ubutumwa bw'amahoro turabona mwaratunganije igikorane cagutse mbega mwungere cari ikimisi ngaho iki gikorane iki gikorane
ni cy'iminsi 5. yego twahereye kuva ku munsi wa gatatu. yego kizogera ku wa Mungu. yego niho tuzogisozera. yego mwungere mutubwira intumbero z'iki gikorane mwashoboye gutegura. Ego twayibabwira. yego intumbero y'iki gikorane, yego Imana imaze kudushiramwo umutima wo kugira ati harakenewe igikorane ngaha igishiha. Twiyumviriye yuko abakristo bakwiye kubwirwa ijambo ry'Imana. Hanyuma ikigira kabiri, tukaba dufise ubwubako bw'urusengero rukomeye. Twifuza yuko muri ico gikorane hubamwo no kuzokwitangira ingoro y'Imana, tugatanga ibyacu aho urusengero rugeze kugira ngo turubandanye turusozere kugira ngo rushobore guhera. Niyo ntumbero yacu nyamukuru. N'ibyo bintu bibiri byatumye dukoranye igikorane. Turabona mwungere urusengero mwararutanguye kubwubaka, mbega muba mwaratanguye ryari? Turabona ko bigeze ku ntambwe itari ntoya. Mubwira abakunzi bacu bakamenya aho mwatanguye kubwubaka. Egome twatanguye mu mwaka wa 2017 mu mpera z'uwo mwaka. Egome none murabona aho bigeze, ntitubigaya turabishima, dushimira n'Imana ko ari byiza. Ibisigaye navyo nyene ko tuzoshobora kubirangiza neza. None mwungere, ego ibikorwa biriko biraba by'igikorane, mbega ni ivyahe bintu muba muvuga muti turashimira Imana ko biriko bigenda kunuku kugira ngo n'abakunzi bacu batashoboye kuhashika bumve ko ishengero rya hano n'ukuntu biriko biragenda? Ibikorwa by'Imana bimeze neza. Ibikorwa by'Imana abakristo barabikunze, barakunze kwitanga, barakunze gutanga amaboko yabo, kandi barabandanya n'uno munsi kugira ngo ibikorwa bazobiheraheze, kugira ngo ingoro y'Imana iboneke igishiha ishimishije, kandi bafise n'ivyizigiro bati igikorwa turiko turakora imbere y'Imana tuzokirongera impera. Mwungere, twabonye imigwi y'abaririmbyi itandukanye ndetse n'abantu batandukanye baje muri kino gikorane. Mwotubwira mu ncamake abatumire abaribo mwari mwatumiye muri kino gikorane? Ego twaratumiye abaririmbyi n'umwungere wa mbere kuva i Tanzania Kasuru. Abo bari hano kandi twaranezerewe cyane. Twongera turatumira abaririmbyi bo mu Ruyigi Nyamutobo n'umwungere waho wa kabiri. Abo bose bari ngaha, turanezerewe. Yego twaratumiye n'abantu bandi umwe bava mu mashengero, abo bose baraje. Ego n'abacu bataza baraboneka ngaha bitwa bigishiha bari kure, baraje turi kumwe ngaha, baje muri iki gikorane. Mwungere murakoze cyane, kandi cyaje twashoboye kubona umuyobozi mukuru w'ishami ry'amashingiro ya Prote mu Burundi Sepebu, ari nawe asanzwe arongoye ubwo rwego ni radio twavuga ubutumwa bw'amahoro isanzwe ihurikiyemo. Mbega mwungere, kubona twabagendeye uno munsi, ni cyayi kintu mumva mubwira radio ubutumwa bw'amahoro? Ico twobwira radio ubutumwa bw'amahoro nuko twobabwira yuko twashimiye Imana kugira ngo idutere iteka nk'iri. Byatumye turonka n'uyu sekreteri generale wa Sepebu, kandi siwe wenyene, n'umwungere wa mbere wo mu Kayogoro nawe ari hano, n'abandi batumire navuze ntabanje kudondagura. None rero ivyo biradushimishije cyane. Egome kuba barashitse, Imana ibahezagire. Ku ruhande rwacu mwungere nka radio turabashimiye natwe cyane ku ikaze ryiza mwatwakiranye. Twizere ko n'igihe mwungere tubagendeye muzo twakira neza nkuko tubona mwabikoze. Egome turabahaye kaze, natwe twanezerewe kuba mwatugendeye.
kaze n'uwundi munsi ngaha igishiha murakoze cyane Imana ibahezagire amen bakunzi mwakoze kubana nacu naho ubutaha